Sangwa amahoro nshuti mukunzi wabandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure ikugezako amakuru, ibiganiro n'inkuru bigezweko biriko biravurwa cane hirya no hino mu gihugu c'Uburundi. Nunyemerere nkuhe kaze. Turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo ry'icumi n'indwi z'ukwezi kwa gatandatu, umwaka ni 2023. Umugambwe CNDD FDD urashimira abarundi na cane cane abagumyabanga ko bitabiriye ku bwinshi akamo ko guhinduza inoti z'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 nk'uko babisabwe ni banki nkuru y'igihugu. Umugambwe CNDD FDD ukaboneyeho n'akaryo ko guhimiriza abarundi na cane cane abagumyabanga kuvavanura n'ingendo yo kubika amafaranga muhira, ahubwo bayabitse mu mabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana yemewe n'amategeko. Umugambwe CNDD FDD utangaje kandi cese ko hagiye gutanguzwa bidatevye isekeza ryo gusigurira abenegihugu akarusho n'inyungu vyo kubitsa amafaranga mu mabanki no kwijukira gukoresha ubuhinga bwa none bwo guhanahana, kubika no kurihana cane cane hakoreshejwe telefone ngendanwa. Umugambwe CNDD FDD urarikiye abenegihugu kwijukira gukoresha inoti ntonto guhera ku kingorongoro ca 50, inoti y'ijana, inoti y'amajana atanu, inoti y'igihumbi n'inoti y'ibihumbi 2. Umugambwe CNDD FDD urashimiye abenegihugu n'abagumyabanga cane cane batahuye bagatahuza abandi uwo mugambi mwiza wo guhagararira no gukingira ifaranga ry'Uburundi. Umugambwe CNDD FDD urangije usubiriye gukezanya n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu kubwira n'ubukerebutsi hadahengeshanya kwerekana mu rugamba arimwo rwo kunagura ubutunzi bw'igihugu no kurwanya ba kaboko. Umugambwe Sahwanya Frodebu ubona ko leta ya Evariste Ndayishimiye yemereye ibintu vyinshi abanyagihugu ariko ko ivyakozwe ari bike muri iyi myaka itatu igiye kurumana kw'igenekerezo ry'18 ruheshi 2023. Urashima ariko utwigoro twagiye turakorwa mu bisata bitandukanye ariko ugasaba ko imvugo yokwama ijana n'ingiro. Umuvugizi wawo yashize ahabona bimwe mu bitagenze neza hamwe n'ivyashitsweko. Fenias Nigaba yavuze ko muri ico kiringo amafaranga mvamakungu yagiye arabura bigira ingaruka nyinshi. Igitoro cagiye kirabura kenshi cane bigahungabanya ubutunzi bw'igihugu. Ibindi vyagiye birabura n'ifumbire, isima, isukari ndetse n'ibindi. Kubwiwe kutihanganirana mu vya politike birabandanya aho usanga hariho imigambwe iburabuzwa. Yongera koko n'ubutungane bwidogerwa cane mbere ko n'umukuru w'igihugu avyivugira ko hariho agahaze. Hagati aho ariko barashima inagurwa ry'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu vyatumye batezurirwa ibihano bwari bwafatiwe n'amakungu. Uwo mugambwe urashima cane urugamba rwo guteza imbere intwari ibereye rwatangujwe mu gutuza ba kaboko. Ikindi ni inagurwa ry'umugambi wo gutanga akazi hatanzwe ibibazo ariko bakanegura kubona abakukuruke bataratunganirizwa nk'uko umukuru w'igihugu yabibemereye igihe yarahira. Nayo kandi kurwanya ubushomeri, kurwanya amarigara, gufasha mu iterambere ry'igihugu nivyo vyatumye atigumizamwo ubumenyi nk'abandi bafundi. Eric Nijimbere ni umwe mu rwaruka ruriko rwitanga mu bikorwa biteza imbere urundi rwaruka ndetse no mu iterambere ry'igihugu. Iyo mboneza y'urwaruka rwo mu Mirango mu Kamenge ni umufundi bitumwako mu vyo gukora ivyuma nk'amaradiyo, amateleviziyo, amafirigo n'ibindi. Eka ngo abatari bake mu Kamenge akanomero kiwe bakagumiza hafi kugira hagize icuma kigorana na gatoya bamurye akara. Eric Nijimbere ico Eric Nijimbere hatandukaniyeko n'abandi nuko arangwa n'ubuntu, uburwaneza n'ubwizigirwa ibitamenyerewe ku bafundi. Ivyo rero ngo bituma bamuhurumbira nk'uko abamuzi bavyemeza. Mu ntumbero yo gushaka nawe kugira uruhara mu iterambere ry'urwaruka rugenziwe n'iry'igihugu, Eric Nijimbere yahavuye yiyumvira gusangiza abandi ubwo bumenyi. Ivyo kubishikako yashinze ishirahamwe Filimine, Fourniture, Installation, Réparation de Matériel Électronique, maze atangura kwigisha urundi rwaruka kugira ruve mu bibazo vy'ubushomeri, vy'amarigara n'ibindi. Muri 12 bari bamaze amezi 6 bariko bariga ubwo buhinga, 8 bararonse kuri uwa 17 ruheshi urupapuro rwemeza ubwo buhinga certificat. Ndayambaje Zaburoni umwe mu baronyejwe inyigisho ati filime iragahora iraza. Jewe nk'ubu mbonye ivyo nahigiye
ndabaye umunyamwuga abushitse ngiye kuja kwironderera ubuzima ndazi n'abafise diplome ntibazonkanga agashima kubona muri filime batigunganye ubumenyi nk'uko bisanzwe biri mu bandi bafundi umwe mu bavyeyi bafise umwana yaronse urupapuro rwemeza ko yize ico gifundi akaba avuga ko ikibazo yahorana c'umwana yahora atakazi kivuye mu nzira nayo mu ntwaro muri komine Ntahangwa ngo iyo urwaruka rutaronse ivyo rukora bishobora kuba inkomoko y'umutekano muke canke y'ingeso mbi agasaba n'ayandi mashirahamwe gufatira akarorero kuri filime Eric Nishimbere akaba avuga ko hamwe yoronka abamufata mu mugongo akaronka ikibanza cagutse n'ibikoresho bikwiye ngo yoca atangura kwakira ibitigiri binini vy'abiga uwo mwuga mbere ngo n'abaruguru bagashikirwa mwomenya ko abo bari bahejeje inyigisho umuyobozi mukuru wa filime yabatekereye ibikoresho nyamukuru bizoca bibafasha gushika batangura gukora atankomanzi nayo mu makuru ariko aravurwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko umushikirizamanza wa CPI yashitse ku vyo Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo isaba mw'ijambo yashikirije kuri uno wa kane igenekerezo ry'icumi ruheshi umushikirizamanza wa sentare mpuzamakungu y'impanavyaha CPI Karimu AA Kani Keisi yasezeranye ko agiye kwitaho cane ivyo Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo yasavye iyo sentare gutanguza amatohoza ku bwicanyi bwakozwe bikaba biri mu bikorwa vya misi yose vya CPI kandi bwakorewe muri Kivu y'Uburaruko guhera kw'igenekerezo rya mbere nzero 2022 gushika kuri uyu munsi leta y'igihugu ca Kongo iharanira intwaro rusangi yari yashikirije mu biro vy'umushikirizamanza wa sentare mpuzamakungu y'impanavyaha urwandiko rushasha rurimwo ingene umutekano wifashe muri kino gihe bafatiye ku masezerano y'i Roma iryo rungikwa ry'urwandiko rushasha ryari riherekejwe n'izindi nyandiko ziyongera ko hamwe no gusaba ivyo biro kugira amatohoza ku bisirikare n'imirwi yose yitwaza ibirwanisho ari nayo iharurwa ko gukora ubwicanyi muri Kivu y'Uburaruko mu buseruko bwa Kongo kubw'uwo mushikirizamanza wa CPI mu bwicanyi bwose buvugwa bwakozwe mw'iyo nzira bugakorwa n'umuntu uwo ari we wese bitaravye umurwa arimwo canke igihugu akomokamwo vyose bizokwihwezwa mfise icifuzo co gukora umwanya uwo ari wo wose umwihwezo w'ibanze kugira tuzorabe neza ko izo nyandiko uko ari zibiri zarungitswe na leta ya Kongo zifise ico zihurirako mu ntumbero yo gushiraho urwandiko rumwe gusa be n'imvo imwe ivyasiguwe na Karimu AA Kani Keisi irungikwa ry'urwandiko rwa mbere muri ntwarane 2004 ryasabye CPI gukora amatohoza ku bwicanyi bwakozwe kuva ku igenekerezo rya mbere mu Kakaro iryo rungikwa rero ryari ryugururiye amatohoza yo muri ruheshi 2022 hamwe no gukwirikirana ibintu bimwe bimwe vyagirizwa abantu baharurwa ko ubwicanyi bwakozwe mu matata arimwo ikoreshwa ry'ibirwanisho mu rugendo yagize ku igenekerezo rya 28 Rusama i Kinshasa mu murwa mukuru w'igihugu ca Kongo ndetse n'i Bukavu mu murwa mukuru w'intara ya Kivu yo mu bumanuko mu buseruko bw'ico gihugu umushikirizamanza wa sentare mpanavyaha CPI yari yamenyesheje abategetsi ba Kongo ko ibibazo vyose bijanye n'ubwicanyi mu buseruko bwa Kongo bigiye kwigwa